SAUDAA waridu mambo vipi? Mzee vipi? Poa poa. Asante. SAUDAA unakimbia? Ake siko hapa. Jeni mushi. Ake siko. Kandi mugore wa kisi. Kesi ndaboneka na kesi. Na deje barashari mwe na kesi. Umuriro akamuga. Umuriro akamuga. Kwanda ndababari. Jino nanje ibyo bintu naravyumviye ko ndavuga none akesi. Kuko amatwi asubira bavuga yuko na deje ikintu kimuzanye ngaha ni ntambara. Kandi yambaye ipantaro ni place. Wena byo wabonye yambaye ipantaro imeze nk'training ni place. Atansiyo bamusope ngo ndamusope simpave sanga afise n'ugwembe mu mufuko. Media nkuko mubibona ngaha anye kuri uno mwanya abantu baracaza muri gwa rubanza abantu ni benshi ndamubona waridu bambis waridu yamaze kwishikira ndabona abandi kwa Mutama Gerard bitubiko normal SAUDAA waridu mambo vipi? Mzee vipi? Poa poa. Asante. SAUDAA unakimbia? Ake siko hapa. Jeni mushi. Ake siko hapa. Sasa mnaenda wewe wote? Wablo. Mambo vipi? Mzeneza. Ego. Byagende. Sasa na wewe mlifika? Sijui. Sasa niko najiuliza mwenyewe kama tulifika au tukufika. Pale niliona wali mwingi sana. Sasa ndio tunajua si Waislamu wapenda vitu kama hivi. Mimi nilikuwa na kanzu. Mimi wananjua. Zo bagaza yishimeje muri ko murabona abo bose n'abatumira uno munsi baje muri runo rubanza. Sasa leo ngomba ndauje nivuye inyuma. Kandi barantekerera. Mimi nilikuya hapa na sita. Sasa ni ukweli hata oleo. Sasa si anaolewa au unaona? Ni bage ni jenda ifise waza kuambika. Mbona pendezi? Bado unataka pendezi aje? Unataka pendezi aje? Pendezi avale basi bile atapendezea chumbani wako wawili na mume wake. Tuache kuhusu. Rumba azobegwa ari mu gitanda. Bari mu gitanda. SAUDAA he yagiye ni inyishu media uyu mumukure mu kazi mpaka umusaza utanga inyishu yici ngomba ndamurumba jimisi yose jemba mbafise inyishu buri mwanya inyishu akabura inyishu bacibamwirukana mpaka umusaza ubwire SAUDAA cyaje SAUDAA yakwevye nawe yavyonga zakana je yamaye ubutumire mugabo jembo ni biri silver lakini nishaona masoda SAUDAA Ushana masoda. Urumva jewe ibiri ngaha umbanza urindire. Ibiri ngaha singoga yuko. Nibindaba ikintu kindaba ngaha numuceri niyo fana. Ibindi bigombe bife imvura igombe igwe. Havuga amasoro nyire tunani. None muzana nk'inda zibiri. None abantu mbona ko arengesha. Aje harimo inda 8. Inda 8. Uyu nawe ni inda nka 6. Maze. Kandi rero ifoke nicara mu kibanza cimbere. Anaolewa. Wamepigana miti. Urumva amafungu yari mukuge. Mukuru nijewe rero kake sidoni uko kabonye yuko bizova bikagora reka rero kagira ubukwe kugira ngo amafungo babandanye bagira ico bita mu Kiswahili bizagamu sakuna ronse ngaza kuza yambaye ikanzu ntuzi ko yavuye no atarinjira idini je no vyemera yo kwinjira ngati atarinjira idini ya kesi agashika ngazi ngambwira ashahadu asubire mu ashahadu ndamunyuze idini je nyene nukuri atambaye narinjira idini ya kesi rero ikintu cyamba baje aza kwambara ikanzu ashambara ni herena riri kumusaraba ico kintu muze kukina ndamukura kwisi uyo musaraba ry'umusaraba ndamukubesha nawe tukiye amepiga makostime wala none kubera iki mwambaye makostime ko muzatu jewe numvise urusaku numva shingura umuntu canke ni biki mariage barambara amakostime gusa je nayikubise ku ikanzu tanamseni wewe kandi utugiriye nabi SAUDAA aje kudutora ari atubira ati tugende nabereka umwicara none yaciye agenda tuje tumenya twicara he SAUDAA ngori lakini kufikia jikoni kandi umugore wa kisi ndaboneka na kesi na deje barashari mwe na kesi umuriro akamuga umuriro akamuga kwanda ndababari jino nanje ibyo bintu naravyumviye ko ndavuga none akesi kuko amatwi asubira bavuga yuko na deje ikintu kimuzanye ngaha ni ntambara kandi yambaye ipantaro ni place. Wena byo wabonye yambaye ipantaro imeze nk'training ni place. Atansiyo bamusope ngo ndamusope simpave sanga afise n'ugwembe mu mufuko na deje azanyo ni ntambara none mwebwe ko mwazananye none wazananye muri Kongo tuvuye amajino ngo muri Kongo avuye amajino niyo mpamvu avuye amajino muri Kongo ariko mwebwe muri ko murancanga yavuye muri Kongo mwe muvuye mu Burundi tunaika wapi tunishipwe tunaika karibuni kaeni hapa hapa hari akantu bariko baravuga ngo hari umuntu aje mu ntambara inde na deje na kisi barahebanye cyangwa baracari barahebanye
none urakubitanye kugirisha no umviriza ndakubwira ndabawuca na deje aradiye ko SAUDAA na kesi bakundanye none ntafu umviriza nta beef iri hagati y'abakobwa babyaranye na kesi na SAUDAA pas de problème muri twebwe yetu macho cameraman umuriro nuhere kuko ibiri imbere birahinda umuriro ntawumare so bakunzi banyisha media muri ko murumva iyo ibintu bitera bigenda kuko je ndabona nga haracariyo nabandi bantu benshi cyane hari abantu benshi cyane twotinga kugira twumve so na deja barisema no misha muona twene misha muona ku sasa ule wengine wakombani wa ture na deja isa nana era uriko andikira ntarinda kwicana n'ibyo nyiki ntarinda kwenda kubanze waberewe na wabere SAUDAA koze niko kuti nari ariko no musi turashaka kubona ubone ndcuranzi oya je numvise ngo waje wambaye ibirato by'ikomba no mu ngo uvuye muri Kongo uno mwe muto yagira diploma ninde yo agomba shira amaikote kugira ntamvugishe mani kubabari gusa ivyo uzakwigira kamera itakubikubona ciao so bakoze banyisha media mwamubonye nana mwe ariko aragira gute ariko aravuga ibintu sasa iyo bita mu marize kwestare Beritra mambo vipi wahantu hose wamugwana nk'ingabo nere kagwana nk'intare y'ingoretse namubonye hari umuntu ariko aragwana nk'intare y'ingoretse Silva unaenda boga bonje photograph kawaida urabona je ndashaka rero unkorera akantu ku mafoto foto yake yese kwicamo ibipande kugira ni diri ndaguhaye safi turabipatia diri safi turumvikana ariko je sishaka ifoto yake siza kuboneka shaka uze gushiramo fru urazi gituma haya abantu rega bariko baramufuhira gushikiza isa okay none urazi ibyo waje kawaida men cameraman ikanzu ya SAUDAA yinshirire yapendeje sana shefu wa binyobwa wenje shefu wa binyobwa sio mimi none amuntu ni dutanu oya ni kamwe nawe urabizi kene bimeze kira mu buzima bwa kira misi yose ya kamwe bro ibintu byarabaye nabi rasta ibintu bizi n'ubukene kama aka gasoda apa okamponje cyangwa biraharuye ibintu biba biharuye ibintu bitaratangura urumva nakurindira mu batanguye nawe mbakuronke abantu batanguye so najo ndo maendelezo nta gusesagura kuri uno munsi kuri uno munsi muraryoherwa muga mu binyobwa muri hangana bakunzanyisha imede ko murumva kuri no fete nuko ku binyobwa twihangana ku binyobwa mwihangane ku muceri mutwike kweri vraiment turabari kuri yesu nacu ari abagabo batarurudaruda abagabo bakunda utuntu baguma basukaye banywanye ne kimyaki wena na kimwe uragira ivyo ushoboye bingine wace yesu nacu so je ndumva rero no munsi ibintu biza kuba ari top biza kuba ari ibintu vyaka ari ibintu by'amavuta bro cingo mbanga hanye nzunguruke kidogo nganire n'abantu jega nkunda kuganira n'abantu niko bivyama bimeze n'urusaku uko nuvyipanze ariko numva ngo SAUDAA ngo no munsi baramurara niwe na mini risiki ya kweli kama ni mangwano ya 15 milioni hivyo inkwano je navyo inkwano ya 15 milioni je navyo bisengwa inka zinga 15 milioni inka sinzi inka zirimo umva nakabande kose ahubwo nakanara gahunda yake sari yemera miliyoni 10 na zinga sha wa motipe ni so sana bro lakini sasa mimi waangalie kisysteme tusoda tuwili ama kamo kisysteme lakini pata usijali poa baba kimya lakini mu system Dumiwe